Imana yo mwijuru iguhezagire mama, Imana yo mwijuru iguhunde imigisha. Amen. Warakoze kumvyara, warakoze kuntwara amezi 9 mu nda. Uyu munsi no kwe gushimirwa. Warakoze kundero, ubuntu, ku rukundo watureranye. Imana yo mwijuru ikuzigame, ikuri ikingira imyaka yose, iguhe kuramba, uzobone nico niki. Ibintu ni Yesu yabikoze, turakoze. Ni Yesu yamuremye, turakoze. Ibintu ni Yesu yabikoze, turakoze. Muvyeyi we wandeze nkakura, wendera gakura we kimararungu. Muvyeyi yanje, mvyeyi tiro ry'inka, mizero yanje ndakuye ubwatsi. Nawe ari kure musangire umunezero. C'est ta fille Bukuru Claudette qui a tout préparé. Mubwiye iki? Kandi yavuze yarase n'ijambo ngo bakuvire nawe ari kure reka ukazana bari gusomera. Barakoze. Arabize n'ingabirano. Yicara. Ijambo yavuze umukobwa wawe yavuze ati muvyeyi wanje, muvyeyi tiro ry'inka, mizero yawe, ndakuye ubwatsi imfura ya nyogokuru, reka nguhaye ndaguhayagize muvyeyi we wandeze nkakura, wewe ndera gakura kimararungu, aho nari uruhinja nahindira kwibere, nkatambira ku bibero, nkasimbira ku bitugu, mizero yanje, ndakuye ubwatsi, reka ngushimire mukunzi wanje, muvyeyi wanje, wewe wanshimye kuntwara amezi 9 mu nda, urandera, untoza indero runtu, urukundo, ukubaha, ugusonera, ugukunda Imana wanderesheje iyo mwijuru izobiguhembere. Ibihetangabo indwi ndagukunda kuruta uko ngukunda, urumugisha mu buzima bwanje. Ndashimye impanuro ubuntu wampaye, ndasaba data wa twese wo mwijuru akuzigame, akurinde, agukingire, nsubire kuguhobera mama wamvyaye, mugongo wampetse. Iyo Mana usenga ijoro n'umurango, ikwamize kwijisho, ikunzigamire mama, nsubire nkubone, ndagukumbuye. Akira ako kaganuke ko gushima, niwe ukwiye gukezwa kuko niwe washimye kugabura amagara nanje, kugira nshobore kubona ibyiza by'iyisi. Ndashimye nivuye inyuma, nongera kandi shimira iyo Mana yakumpaye nk'umuvyeyi. Ibisabisho vyawe binsanga aho ndi nkavyumva kandi
ndabibona buriya. Ndagushimiye kuri byose ma, ndagukunda ndakubaha kandi nzogukunda ibihe byose. Uro gushimirwa mwizigirwa wanje, iyo mwijuru ikumpezagirire mama, ndagukunda. umugire neza umwana wanje, umuhezagire cyane, umunzigamire nanjye. Ndamukunda cyane umuherezi wanje, ndamukunda nk'uko ubikunda. Ndamukunda cyane nk'uko ubikunda. Imana y'umuhezagire nanjye kuko nari mu buzima kandi bigiye neza n'ubuzima bwawe. Amen. The special one. Ngakura wendera gakura we kimararungu yanje mvyitiro ry'inka mizero yanje ndakuye ubwatsi fura ya nyogokuru reka nguhaye ndaguhayagize muvyeyi we wandeze nkakura wendera gakura we kimararungu ngwaho naruru injana indira kwibere ngatabira kubibe ngasimbira kubitugu uma Nudauma wanyeretse mizero yanje ndakuye ubwatsi. Imana yo mwijuru iguhezagire mama, Imana yo mwijuru iguhunda imigisha. Amen. Warakoze kumvyara, warakoze kuntwara amezi 9 mu nda. Uyu munsi no kwe gushimirwa. Warakoze kundero, ubuntu, ku rukundo watureranye. Imana yo mwijuru ikuzigame ikuri kingira imyaka yose iguhe kuramba uzobone nico niki. Ndagukunda ndakubaha ndagukunda cyane gose n'umutima wanje wose mama wanje. Urumugisha wanje uri citegererero canje narahonyoye mu makanda yawe kandi ndazi ko ntazomara amara. Bandanye upfukama ubandanye dusengera ubandanye dusabira ijuru ubandanye dusabira imihezagiro kuko ufise byo tubana amazi byo dupfana byose. Imana yo mwijuru iguhe kuramba. Kibondo canje muherezi wanje nkunda cyane
warankundiye ndakurera ungira neza uraca bugufi ucika umwana cyane mu rugo ndagusohora mu mahoro ndagukosha kabiri kose uri umukobwa w'igitangaza ikibondo cyanjye imana yo mu ijuru ikunzigamire imana yo mu ijuru ikurinde iguhe kuramba iguhe kumara imyaka nk'iyo maze uzugira abuzukuru n'abuzukuruza ndagukunda cyane mwana imana yamikunzigamira mu gitondo no ku mugoroba imana yakumpaye nishimwe kandi ndayishimiye cyane rwose umwami Yesu akumpezagiye rwose rwose amen. Pande kushima kwa tuzigamye umunsi twubatse no kuri uwo munsi wapfuye ni benshi cyane mu mpande z'isi ariko twuha umwami Yesu n'abatinda bazima turagushimiye guhora ukawukengurukira bafite no ku munsi mukuru mwiza nk'uyu ungiriye icyubahiro amashimwe ndagushimiye n'inzu wawe mwami turashimiye n'imfungu dufungure mwami Yesu uko ivuye mu isi yanduye n'ibinyongo amasoko yahumanye ubihindure nk'uwe bwawe mu ijuru Primigira y'imicafu n'amasete buri muri fungwa uzeze kandi bitunganye Kristo ego haleluya so ubihindure intego haleluya ihindi kwivuga yo mu ijuru biduhaze bitubyibushye kubizaga Kristo Yesu umwami wacu amen.